Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Woburusha, woburemerewe, wofisi ibibazo waburiye inyishu, wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Nkeshimana, womwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Kaze kuri uyu munsi udasanzwe, muri ijoro ridasanzwe, ijoro ry'umugisha, ijoro Imana yashimye ko uza guhezagirirwamwo. Mukaba muri kumwe na Pastor Nkeshimana wo mishengero rya Hope Church. Ikiganiro mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church risanzwe rikorera mu Carama Gahahe. Abantu benshi rero bari batuzi mu Kigobe, ntitukikorera mu Kigobe, dukorera mu Carama Gahahe. Twarigeze kwakorera mu Kigobe nivyo, ariko ubu turi mu Carama Gahahe, ni hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni. N'ahantu hatayoberanye, nimba wafashe bisi ivuye muri ville aho amabisi akatira, rero ururutse bisi uca ubandanya nk'uja ku ruzi Gikoma, izero ikurikira ucuraba iburyo, uravye iburyo ucubona iryo barabara nyene, wonyo barabara ucubona n'ishengero kuri iryo barabara bita iry'imbaho canke iry'amabeni canke ku kibuga bahita ayo mazina, kuko hafi yaho hari kibuga. Uvuze ku kibuga ucuhabona hari n'abahita ku Faraja, kuko ni naho Faraja Group isanzwe ikorera. Ego uno musi rero turaza kwiga ku kintu kigira gatandatu kigaragaza ko Imana ifise icyo igomba kugukorera. Hari ivy'Imana igomba kugukorera, hari ikintu kigira gatandatu kigaragaza ko hari icyo Imana igomba kugukorera. Reka ndakubwire imbere yuko twiga kuri iryo jambo, ndakumenyeshe ko ku munsi w'ejo wa Mungu tuzosengera abantu bafise imitwaro isazi 2 n'igice. Ntuzuceregwe cyane nk'abantu baba hafi, ntuceregwe, ntuzava uri kibanza, kuko hazoba hari abantu benshi cyane, umwe wese akeneye icyo Imana yomukorera. Nico gituma rero nawe utarukwiye gusiba cyangwa ngo uceregwe. Ejo rero isazi 2 n'igice aho nyene mu ishengo rya Hope Church mu Carama Gahahe, turaguhaye kaze kugira ngo nawe uze uhezagiranwe natwe. Ku munsi rero w'ejo, uretse ko saa 2 n'igice tuza dufise ico gikorane cyo mu gatondo, na saa 9 tuza dufise igikorane rero abubatse, abagore, abagabo, turabahaye kaze. Tuzoba dufise inyigisho zidasanzwe zijanye n'ingo, aho tuzokwiga ikintu kivuga giti nimba ugomba ko urugo rwawe ruba nka paradiso. Tuzokwiga ibintu bituma urugo rwawe rumera nka paradiso, nk'iparadiso kabisa. Ego turaguhaye kaze kugira ngo Yesu azabane nawe kuri uwo munsi. Ni kuvuga ku munsi w'ejo mu gatondo ni saa 2 n'igice, ku muhingamo naho ni saa 9 kububatse. Ego rero ku munsi w'ejo turaguhaye kaze aho mu ishengero rya Hope Church aho mu Carama Gahahe. Reka rero mu kanya rero tuce tuinjira mu mwanya wo kwiga igice kigira gatandatu kigaragaza ko Yesu afise icyo agomba kugukorera, kandi koko arafise icyo agomba kugukorera. Mu kanya rero turabaha umwanya kugira ngo mumvirize ano majambo rero y'Imana. Yesu abahezagire. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Aho ishengero rya Hope Church risanzwe rikorera ni mu Carama Gahahe kwibarabara ry'amabeni, hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Kobi, aho amabisi asanzwe akatira. Kaze muri kiganiro, nkabanda baramukije mwese, ndabipfuriza kugira ibihe vyiza.
uno musi rero turabandanya igice kigira gatandatu ca bya bintu 14 turiko turiga bigaragaza ko hari Imana igomba gukorera. Imana irazi ikigomba gukorera, hari ibintu 14 bigaragaza ko Imana izi ikigomba kugukorera. Uno musi rero turaza kuraba ikigira gatandatu turiko turasoma amakuru ya Lazaro. Turaza gusoma rero ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice ca 11 ku murongo wa 31, igice ca 11 ku murongo wa 31. Reka dusome mu izina rya Yesu. Buno abayuda bari kumwe na Mariya mu nzu bamwirura, babonye avuye hasi n'ingoga, asohotse baramukurikira, bagira ngo agiye kuririra kumva. Imana idufashe cyane. Tuza kwiga ijambo rivuga riti biyumvira ko ugiye kuririra kumva ariko ugiye kugirirwa neza kumva. Hari biteze ko ugiye kuririra kumva ariko kumva ugiye kugirirwa neza kumva. Uyu Mariya na Marita bari baheje kubura musaza wabo, amaze iminsi yapfuye, amaze iminsi 4 yapfuye. Baramaze kumuhamba, iminsi niraheze baramaze kumuhamba, bariko bararira, bari mu mubabaro mwinshi cyane, kandi ashobora ko ari we musaza wabo umwe gusa bari bafise, ko nta wundi tubona ngaha avugwa. Bari bamukunda kandi bari bishimye cyane kuko bari bazi ko bazinanye na Yesu. Yesu arakomeye, yama akiza abagwaye, akahumura impumyi, agakiza ibimuga. Barazi ko bazinanye, musaza wabo ni agwara, bazoca bamutuma ko gatonya gusa cashika amukize. None byabatangaje, Yesu bamuhamagaye ari Mariya y'imisi 2, aje kuza bamaze kumuhamba, imisi niraheze bamuhambye. Mariya yumvise amakuru yuko Yesu ashitse ngaho, ararira arababara, na ibigumbagumba byinshi cyane n'intundu nyinshi. Na Marita nuko nyene barira, bose barababara. Ariko rero Mariya yumvise ko Yesu ari ngaho hanze, ava mu nzu yiruka n'ingoga. Abantu bari ngaho ku kiriyo canke kumwirura canke ku kigandaro baca baza bamwiruka inyuma, bazi ko yoba agiye kuririra kumva, bazi ko wiwe yapfuye byaheze. Biteze ko uwo yaririye mu nzu, uwo aronse promotion yo kuririra kumva. Niko abantu bari babyiteze. Abantu bazi ko waririye mu nzu, none biteze ko ubuho ugiye kuririra aho kakazi kawe kaherera, ugiye kuririra ku bitaro ahari wa muntu wawagwariye, ugiye kuririra hahandi. Biteze ko ubuho uronse akandi kajyo kadasanzwe kaduga hejuru gose, ubona ukiririye mu nzu, ubona ukiririye abantu batabona, ubona ukiririye mu cumba, ubona ukiririye mu salon, ubo bigiye kuja ahabona, mugiye muri tribunal kugira ngo habe divorce we n'uwo mubakanye. Nivyo abantu biteze, nivyo abantu babona. Abantu baguma babona bibi gusa mu buzima bw'abandi bantu. Ntibiyumviriye ko yoba ari Yesu aje agiye kuraba, ntibiyumviriye ko yoba agiye guhozwa amarira, ntibiyumviye ibintu vyiza na bimwe. Ariko abantu bari baje kumwirura, nta nubwo biyumviriye ivyiza ku buzima bwiwe, ahubwo baje kumwirura nta wuzi ibyo biyumvira mu mutima. Kumbe bavuga ati yarafise gasaza kiwe kamwe, kumbe niko kabafasha, kumbe niko kamwitaho, kumbure noneho agiye kumaramara, musaza we yapfuye, biki uwo yarize gose, basha uwo agiraje kurira kumva. Nivyo biteze mu buzima bwawe, biteze ko bya bindi biba nkuko. Ariko ndakubwije ukuri, bari biteze kubona ko Mariya agiye kurira kumva, ariko by'ukuri ntabwo yaragiye kurira kumva, ahubwo yaragiye kugirirwa neza kumva. Vuga uti amena. Singomba kuvuga imva, oya, ngomba kuvuga ahantu ibibi byabereye, ahari abitse bya bintu bya bindi, ahari kwa kundi ahaza gukorerwa igitangaza, ahabereye ikintu kitameze neza. Iyumvire warugiye muri ambassade, baraje kubwira ko wagize interview, visa bitagikunda, nabiriya bitagikunda. None ubwiye abantu ati genda agiye kuri ambassade, bakibaza bagwerekeza kugira ngo barabe ingenezwa kuharirira. Biteze kumva uri kuraharirira, ntibiteze kumva waronse ya visa. Ukababwira ati je wa mwana wanje arembye cyane, ngiye mu bitaro. Biteze kubona uri kuraririra mu bitaro, ntibiteze kumva wagiye mu bitaro kazuzananye na wa mwana gwaye, cyangwa kazuzana
uzuzananye na wa muntu wawe agwaye, ntibiteze ko wowe ugiye kuri prison uzuzananye na wa muntu wawe afunzwe. Abantu biteze kumva ibibi bikubayeko, ariko mu izina rya Yesu Kristo abantu bari biteze ko ugiye kuririra basange ko ari ahantu ugiye guhezagirirwa, basange ko ari ahantu ugiye kugirirwa neza, basange ari ahantu ugiye kwibukwa n'Imana mu izina rya Yesu Kristo, kandi ucubicakira kandi n'ivyawe. Yesu aguhezagire, akugirire neza, akwiteho, akwitwararike, yitwararike umuryango wawe. Zuravuga ati amena. Yitwararike abawe, yitwararike abana bawe, yitwararike umugabo wawe, yitwararike umugore wawe, yitwararike abavyeyi bawe, yitwararike inshuti n'abagenzi bawe, kuko hari kigomba gukora. Uno munsi n'umunsi wawe, kandi ntusamare, usengane ukwizera. Yesu arabikora. Reka nanje ndagusengere, Yesu agukorera igitangaza cawe, maze byose bije ku rutonde rwiza. Reka dusenge. Mwami Yesu, mwami ugororotse, uri Imana nziza, uri Imana idukunda, uri Imana itubabaye, uri Imana wamutuba hafi uko bukeye uko bwije, wamutwitwararika uko bwije uko bukeye. Uyu mwene data bari biteze kubona arira kumva, bari biteze kubona arira hahandi hari cya kibazo, bari biteze kubona arira hahandi hari za ngorane zahabaye, bari biteze kumva ariko arira kuri vya bitaro, kuri kakazi, kuri cya kiyaga, muri rya soko, kuri ya alimentation, hahandi no kuri ya prison. Ariko Mana, ndagomba gukora igitangaza. Abo bantu bari biteze ko aza kugirirwa nabi, basange ni haza kugirirwa neza mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bari bazi ko agiye kurongeraho umuvumo, ahubwo basanga agiye kwarongera umugisha, kuko urashoboye kandi urakomeye kandi uhambaye. Abantu bari biteze ko agiye kwibwa amahera, ahubwo basange agiye kurongeraho amahera, kuko urabishoboye. Uri Imana ikomeye kandi ihambaye. Mana, ndamusenge uyu mwene data mfise ukwizera, kandi ufise ukwizera ndizera ko nawe nyene aza kubona igitangaza ciwe. Urabikoze Mwami, ni mu izina rya Yesu Kristo, Mwami n'umucunguzi wacu. Amen. Nshuti mukunzi, nizere ko Yesu abikukoreye. Ego uco ndungikira audio kuri zo nimero za ukumva, ndungikire audio ndaza kunezerwa cyane no kubona ivyo Yesu ariko aragukorera. Kandi nimba uri kuranyumviriza kuri WhatsApp canke YouTube yanje canke Facebook yanje, ndagusabe ubirungikire abandi kugira ngo nabo bashobore guhezagirwa. Ukaba uri kuranyumviriza ku radio, naho nyene urashobora kubibwira n'abandi bakaza bumviriza iradio ya masaha misi yose. Ego Yesu araza gukora igitangaza. Izi nimero rero kandi ukene ko namada bukurungikira kuri Facebook canke WhatsApp canke YouTube, ubinyandikire kuri zo nimero kugira ngo nze ndabukurungikira. Woburusha, woburemerewe, wowe ufise ibibazo waburiye inyishu, wowe ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wowe ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Nkeshimana, wowe mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 canke 68 22 78 52 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo, nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe, ndabaruhura. Nizere rero ko watahuye ko hari Imana igomba gukora mu buzima bwawe, hari Imana igomba kwigaragazamo mu buzima bwawe, hari byo Imana yerekana ko igiye gukorera. Abantu bamwe bibaza ko ugiye kurira, abantu benshi nabo baribaza ko ugiye kugira ingorane, abandi nabo bibaza ko bigiye kuba nabi, ariko ureme bigiye kuba byiza cyane kurusha mbere uko wabiziga, kuko Yesu n'umwami kandi aradukunda. Ivyo nivyo Yesu akora, kandi yamaye abikoreye benshi. Twaba twabibonye mu ishengero rya Hope Church, twama tubona intahe nyinshi cyane z'ivyo Yesu ariko arakora, yamaye akoreye benshi ibyiza, natwe tugatangara. Uno musi rero n'umunsi mwiza wuko ngira ndakumenyeshe kandi ko ku musi wejo kuwa Mungu isaha 2:30 tuzotuko tuzosengera abantu bose rero bafise imitwaro itandukanye. Hari imitwaro usanga yarananiranye, hari usanga umuntu araburirwa, cyangwa gasanga arasambana, cyangwa gasanga ariba, cyangwa gasanga aragwaragurika, cyangwa gasanga ari ingwara yananiranye, cyangwa gasanga ari ibintu byo mu buzima byanse gutera imbere, ibi canke biriya, ugasanga no muryango ntimumvikana canke ibinabiriya. Yesu azokorera ibitangaza ku munsi w'ejuru isaha 2:30 hajya ku ishengo rya Hope Church. Wahumvise ni mucara magahahe
kwibarabara bita ibarabara ry'amabeni aharabana n'ikibuga. Aho nyene rero turaguhaye kaze kugira ngo nawe Yesu akugirire neza cyo kimwe nabandi nkuko yamabibagirira nabandi benshi neza. Ndakwibutse kandi ko ejo nyene kwa Mungu isaha 9 tuzodufise inyigisho zabubatse aho tuzo tukariga icigwa kivuga giti uragomba ko urugo rwawe ruba nka paradiso. Uragomba ko urugo rwawe ruba nka paradiso. Uzoze rero wige ico cigwa nimba ugomba ko urugo rwawe rumera nk'iparadiso. Ego cyane. Reka rero tubahe zimwe mu ntahe zibiriko birakorerwa muri Hope Church. Ni zimwe mu ntahe ni nyinshi cyane ariko mutwemerere tubahe zimwe gusa zimwe muri zo. Ubona ivyo Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mushingo rya Hope Church, kandi nawe Yesu arashobora gukorera igitangaza kuko ntaraba isura y'umuntu canke ibiro by'umuntu canke amashuri yize, ariko ni wizera gusa urabona ubwiza bw'Imana. Reka tumvirize intahe. Woburusha, woburemerewe, wofise ibibazo waburiye inyishu, wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Nkeshimana, womwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 canke 68 22 78 52 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Jewe mu buzima sinarinzi kwikorera, jewe mu buzima nari umuntu ataki narashobora gukora mu buzima nubwo mubona ameze gutya andi umuntu menga ayoshora gukora ikintu, kuko nari mfise imitsi yambabaza cyane kanja igashuha nka kumuriro, aho abandi bobo bakanya ariko jewe nakumuriro ku buryo numva umenga nashobora kuronka agahengo nubwo naba nambaye ibirato ariko ndabikuye nkahonyora hasi mu gihe ntaba ndi hafi y'amazi ngo mponyoremo, haba imitsi yo ku maboko canke yo ku maguru. Nari mfise yindi ngorane yo kubabara umutwe, kugira umutwe wanje iyo urinze ufata abandi usanga bariko banywa ikire yabo y'umuti ibiga binini bashira mu mazi bya efrarega cari kinini kimwe canke bibiri, aho reba babarengeje. Ariko jewe nari umuntu ntashobora kuja ahantu ntafise ibinini mu isakoshi, ahantu hose nari mfise akaboate tutavana kuko umutwe wanje urinze ufata. Sinashobora gushika muhira ntashoboye kuronka ubunyandazi, kire yanje y'ibinini byari binini 5 ntabishize mu mazi sinashobora kuronka agahengo. Umuntu wese ndabibwiye yambwira ati ahubwo umusazi ntukomeye, nababwira ati je ndakomeye ati kuko iyo niyo kire yanje y'ibinini ishobora kuno. Umutwe wanje urinze ufata naca ngirwa mu nkafatwa ubwenge bugatakara, nubwo twaba turi kumwe ukazusanga nikubise hasi. Ariko kuwa Mungu windwi heze apaniye iyindi kurikira, umwungere wacu yarasenze aravuga ati uyu munsi buri muntu wese azi yuko aza kugira ukwizera arakira. Nanje ndavuga ati Mana ingwara yose mfise urayizi, ati uyu munsi nanje ndagomba gukira. Ndavuga ati areke umva muhira hariho ukuntu Imana rero ntakigirira ubusa, hariho ikintu kiba ku mugambi w'Imana nkuko yama yabivuze. Tumaze nk'indwi zirenga 3 atamazi dufise, ubu rero tuba mu buzima bwo kuvoma. Abandi bajya kuvoma nanje sigaye muhira bikambabaza nkavuga ati kubera iki nanje ntashobora kwikorera, kuko ntabwo nikorera kantu gatoya nagira ikibazo. Ariko ubu no batangarize yuko ubu imisi yose tumaze kandi uravye urugendo tugenda twikoreye niyo tuja kuvoma no muhira nahantu hataye ubwoba cyane. Ubu ndava iyo mva nkashika nubwo shika saa moya canke saa 2 ndashobora kwikorera ibidicenda kandi ntihagire ikibazo na kimwe binyira, kandi navyo binini gushika uyu munsi narabihagaritse ntaco nkinwa kandi singimene ku umutwe nka kera. Ubu byararangiye. Imana ihabwe icubahiro cyane. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. aho ishengero rya Hope Church risanzwe rikorera ni mu Caramaga hahi kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Kobi. Bwana sifiwe. Hagaze ngaha nje gushima ngaha muri Hope Church nahakiriye amaso. Pasteur yaratubariye ati abagwaye amaso muze kudusengera. Nahora nikoreye amarori wamenga ni imodoka. Narasenze mbwira Imana nti ntabwo jewe ndi inzu ngo nikorere ibiyo, ntabwo ndi imodoka ngo nje kwa retroviseur. Mana binkure
kandi urakiza. Nagiye muri Iris banyandikira amarori bambwira kuja muri hôpital militaire gutora imiti. Sinagiye muri hôpital militaire. Narasenze biciye muri pastor ariko aradusengera amarori ndata umufasha avuga ati urataye amarori genda yamanitse hariya kandi ntayo nzotora. Haheze imyaka 3 ntayashira. Yesu nashimwe mu yimpera amashi. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe. Nanje ngomba gushimira Imana cyane. Naje merewe nabi cyane amaso yaguma avamwe amarira nazinguruye Bibiliya biranka ko nsoma haguma haza amosozi. Kandi ndabimaranye igihe kinini bikanka ko nkanura mu maso hakagumamo ibintu mengana imisenyi. Amaso agahishira cyane. Ariko ubu rero numvise hajya duhejeje gusenga numva ya mosozi arakamye. Numva ameze neza. Kristo. Bwana sifiwe. Na mimi nasimama hapa kushukuru Mungu. Kubwo gushima Imana. Namaliza miaka 5 niko nagonjwa magonjwa ya tumbo. Ndamaze imyaka 5 ngwaye ingwara yo munda. Nikigwaye nikikula chakula sikia tumbo na waka moto. Gihe cyose ndiye ibifungurwa indamu nkaca numva hatsa umuriro. Nikienda kwa hospitali wakanambia sina bugonjwa yoyote yanisumbua. Ngiye mu bitaro bagacambira ko atangwara nimwe ngwaye. Bakanipima sumu bakasa sina sumu. Bagapima isumu bagasanga nta sumu nariye. Nikarudia ku nyumba. Ndasubira muhira. Maana nisibire chakula chochote kile kinandumiza tumbo. Ni kuvuga nta kintu na kimwe nashobora kurya kuko carambabaza mu nda. Nikaishi maisha hivyo nasumbuka sana. Mba muri ubwo buzima mbabaye cyane. Nikaishi maisha hivyo sasa nikasikia Mungu wangu hivi maisha taishi paka lini? Ndaba muri ubwo buzima munyuma ndavuga ati none Mana ubu buzima nzobamo kugeza ryari? Wakanipatia madawa zingine za kutumia tuju ifani itulize tumbo. Bakampa umuti wo kugira ngo nze ndanywa kugira ngo ndabe ko vyopunguka. Wakanipatia maordonnance, wakanipatia senende nikaonana na gynecologue. Barambwira ngo ngende gukubonana n'abadokiteri. Nikapita mu consultation. Barampima. Ule daktari anambia sina bugonjwa yote tena. Ujya mu docteur arambwira ko atangwara nimwe ngwaye. Nikasema Mungu nakuachia mikono yako faka kazi yako mimi nachoka. Ndavuga ati Mana ndaguhaye igikorwa abari ugikora kuko jewe numva ndushe. Ariko ubu nyene mu masengesho ko nakize. Bwana asifiwe. Amen. Yesu ashimwe. Nukuri nanje ku bintu Imana inkoreye. Nukuri gushimira Imana je vyari vyarananiye. Ariko numva muri je mfise ikintu kidasanzwe mbonye no munsi. Nari sanzwe ngwaye estoma. Yambabaza cyane sinashobora hari ibintu bimwe ntaringa ishobora gufungura. Byari bimaze ko imyaka itari mikeya. Ariko igihe twari ko turasenga numvise kuko naravuye muhira bw'Imana ati Mana ndakeneye yuko uyu munsi unkorera igitangaza kimwe ntarigera mbona mu buzima bwanje. Nukuri ahantu hari Imana kandi Imana ikora kandi yumvise gusenga kwanje. Turiko turasenga ndi hajya hagezeho numva umenga no kwicara kubwo gucika intege kuko numvise umenga munda hari ikindi kintu gihindutse. Numvise yuko umenga simeze nkuko nari meze mu mwanya wari uheze. Numvise ngize yashu nyinshi muri jewe. Ndumva yuko umenga estoma yaje hari ikindi kintu nyene numva nyene ko umenga gihindutse muri jewe ndavyumva. Nukuri vyanse yuko mpaguruka ngo nze gushima. Ariko nkaguma numva muri jewe umenga hari ikintu biguma kimbwira genda ushime wakize. Rero je ndashimiye Imana yuko inkijije estoma kuko nukuri hariho nkinga nakunda ntaringa ishobora gufungura ariko uyu munsi ndazi yuko biza kugenda neza Imana ibahezagiye. Yesu ashimwe. Ndashima Imana ko mpagaze ngaha meje gukira. Naje mu gitondo mvyutse natoye brosa ndibrosa nari maze imisi ngwaye iginyo. Canumva rirandiye cyane daturi jambo ati iri ntirimbuza kwibrosa ndibrosa kanje gusenga. Turimo turasenga numvise rindiye cyane riranja gose. Ndavuga ati rigira rikirero gose. Yari yiyorobetse mugari rakize cyane. Ndabishima Imana ko ryakize. Ikindi kintu shima Imana kuva mu kwezi mu ntango z'ukwa kabiri narafashwe n'ingwara ntazi iyo byavuye. Kuva ico gihe ndi igitoke namara imisi binasubiye kujya n'ikintu na kimwe. Nari naramaze kubona kumengo sinzosubira kujya igitoke. Ngeze ahantu ntashika surprise ngasanga mateza agatoke nakubwiye ati merci sishobora kujya. Byari byamaze kuba muri jewe nabona kumengo ni ingwara yiwanje.
dimanche iheze pani iheze iyindi yaheze baratubwiye pastor ikaravuga ijambo hano Imana imuhezagire cyane kandi Imana ishishika kumugeza amavuta kumukoresha aravuga ati hari ingwara ushobora kuba waragize umugenzi kona kumengo ni yiwawe ige ngwara reka kwigira umugenzi umenye ko ubonye nigirikire je n'ubumengo ntibibaho ko noje gitoke turasenga ndavuga ati nanje ndakize ndagiye gutanga kujya gitoke niho dimanche yariko rashima nyene navuga ati mwizere ko mukize kwizera kwabaye guki ndavuga ati oya sishaka kuvyemera umufasoni wanje dushitse muhira arambwira ngo duteke iki avuga ati icyo ushaka cyose kubera ntese igitoke uhiye ati je nakize ugisumira ndakijya Imana ishinge cyane aciye asuma igitoke ndakijya ndarameze neza mu gitondo zikameze neza ndamuga ati na sasa tugiteke ndakije ubu igitoke ndakijya hano mu yisomeye natemere kumuhana banagiteka ambwira ati we ntujya yo twavyibagiye ati ndagifungura narakiriye n'ubu meze neza no kuri yasabwe icubahiro Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. aho ishengero rya Hope Church risanzwe rikorera ni mu Caramaga hahi kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Korbit aho amabisi asanzwe akatira. Urumvise rero zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora kandi wumvise na adresse ko ari mu Caramaga hafi y'ikibuga canke kwibarabara bita iry'amabene. Abantu benshi rero ba muri rya micungararo barahazi iryo barabarizi barabita iry'amabene aharabana n'ikibuga rirazwe cyane. Turagwaye rero kaze ku musi wejo mu ishengero rya Hope Church na kwibutse rero ko tuzadufise igikorane kinini cyane isazi biri n'igice aho tuba turiko turasengera imitwaro itandukanye. Hari imitwaro winjiranye muri uyu mwaka ariko kandi turifuza ko uyu mwaka utohera ukiri muri uwo mutwaro. Nawe ndibaza ko ari byo wipfuza ko utobandanya uyu mwaka ufise uwo mutwaro. Yesu arashobora gukorera ibikomeye n'ibihambaye nk'uko yabikoreye n'abandi. Uzoze rero ku musi wejo isazi biri n'igice zo mu gitondo tuzoba dutanguye amiga yacu kandi tuzosengera bose rero bafise imitwaro. Iki naco no kubwira aho mushengo rya Hope Church ku musi wejo rero isa 9 tuza tuko turiga inyigisho zabubatse. Ni inyigisho zidasanzwe, ni inyigisho zimeze neza aho tuzoba dufise ikigwa kivuga giti uragomba ko urugo rwawe ruba nka paradiso. Ico ni ikintu ciza cyane. Mbega uragomba ko urugo rwawe rumera nka paradiso. Ari ingo nyene uravyumva nawe zibabaye zimeze nabi, hari n'izindi nazo ziri mu munezero zimeze nka paradiso. Rero nifuza ko nawe urugo rwawe goba nk'ugo ruri muri paradiso, rukaba urugo rwiza, ibintu byose bipanze neza, ikintu cyose kiri ku rutonde. Ndizeye ko Yesu azogushoboza nawe urugo rwawe rugende neza. Rero byogenda neza rero ari uko ushoye kumenya ibisabwa kugira ngo urugo rwawe rugende neza. Turagwaye kaze rero naho wa uri kure y'igisagara ca Bujumbura urashobora gushika muri ville ya Bujumbura ugafata bus ija mu Carama ahikatira rero ahikatira uca ubandanya gato ukacushika kwibarabara rikurikira bagita ibarabara ry'amabene canke kumbaho canke ku kibuga. Uravye muri iryo barabara nyene iparcelle iri mu ntango ucubona ishengero rya Hope Church. Ego abandi nabo bahita ku Faraja. Urashobora uhashitse urashobora gutelefona ugatelefona mu protocole no guha nimero zo mu protocole ukamutelefona kugira ngo ntujuragirike. Nimero zo mu protocole ni 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Nsubiremo 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Ukeneye rero kuza urashobora gutelefona uwo mu protocole canke uhashitse ukacubaza uwo mu protocole ukatelefona protocole aca kwakira akakugenekereza neza kugira ngo ntugire ikibazo na kimwe. Wari kumwe rero na Pasteur Jackson Nkeshimana wo mu ishengero rya Hope Church. Kaze cyane Yesu abahezagire. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramaga hahi kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Korbit aho amabisi asanzwe akatira.
woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.